Iki ni igice ca gatanu. Ubuzima ni iki? Igice ca gatanu. Bwa mbere na mbere ndabaramukije aho uri hose, akazina banyitwa Diodone ND. Ntibagiye gira subscribe, comment, like, share, nibwagire kukarungikira mugenzi wawe, sister wawe, mama wawe, papa wawe, mvukana bose barungikire. Hanyuma ino munsi ni part 5, maze kugira ibice bine. Iki ni igice ca gatanu kijanye n'ubuzima. Ubuzima ni iki? Kubera ubuzima bufise ibintu vyinshi kandi n'ibintu vyinshi tutazi n'ivyo tuzi, mugari bigenda birahinduka kuko ubuzima bw'umuntu bugenda burahinduka. Mugari no munsi ngoma ngende kuvuga ko akantu kamwe, ikintu kimwe, ngiye kuvuga ko ibintu bijanye n'icurico wewe. Mu buzima ni kumenya icurico. Rero wewe wimenya gute, witahura gute, urazi personality yawe, urazi ingendo zawe, urazi ingene wewe ugenda aho ingene abandi bantu bakubona. Rero ubuzima ni iki? Ubuzima ni kwitahura, ukamenya wewe icurico. Ndihaye example kuri jewe ndi umuntu yitonze, avuga make, mugane tumenyana mvuga menshi. Ndi umuntu yiyumvira, atahurana n'ingoga, akunda ibintu kandi akunda kumenya, kwiga, ukunda kumenya, ubushakashatsi, kurondera. Iyo ni example je ndaguhaye kuva ngo ati jewe ndimenya kwivyo. Umugani hariho personality zibiri kwisi abantu bafise, na wewe ushobora kuba uri mwiyo karagori yo kuvuga ngo ati uri mwiyi au uri mwiyi. Umugani ni ntuze zibiri gusa, ni zibiri. Rero wowe urashobora kumenya ngo ati je ndaha mpagaze ngaha. Rero kwimenya akona akantu ka mbere au ikintu ca mbere ukwiye kumenya personality au kumenya icurico mwisi, mu bantu, mu bagenzi. Rero ayo majambo abiri atwerekera twebwe abantu kw'iyisi. Umuntu wari wese ashobora kumenya je mpagaze aha. N'amajambo avuga ngo ati introvert na extrovert. Introvert ni kuvuga ngo ati umuntu yigumya, umuntu yiyegera, umuntu basi, umuntu atavuga menshi, ahoze. Mugani si ukuvuga ngo ati ngo arahoze, mugani ni umuntu akunda kwihorera, akunda kutiyerekana cane cane ahari, aho ahagaze mu bantu, mu buzima, nyene mu bintu nyene vya rusange. Hanyuma extrovert ni kuvuga ngo ati ni umuntu yiyerekana, ni umuntu avuga, ni umuntu akunda kandi agomba kamenyekana aho ahagaze. Umuntu wese ashobora kumumenya, amutahure. Urumva ni wa muntu muhuye ashobora kukuramuca, ashobora kukuvugisha, nyene kamenga muri abagenzi kandi ari ubwa mbere muhuye. Rero hari abantu bameze uko, rero n'abandi bihoreye. Rero rero ni amajambo abiri wewe ushobora kumenya icurico kandi ugashobora kumenya aho uhagaze mw'ivyo bintu bibiri byo kuvuga ngo ati uri introvert au uri extrovert. Ni ibintu abantu benshi bazi, mugani hari usanga ari ubwa mbere nawe uvyumvise. Ushobora kumenya bwa wundi mpagaze ngaha, bwa wundi ico ndico, au uwo ndiwe mu buzima bw'iyisi. Mw'abo bantu benshi jewe mpagaze ngaha, wa umuntu nyene w'umugenzi wawe urashobora kumenya nawe nyene ahahagaze. Rero hariho ibintu vyinshi bishobora kugufasha, hari ibintu byinshi ushobora kwifasha umaze kwitahura icurico, umaze kumenya ngo ati jewe ndi umuntu ameze uku, jewe ngenda uku, jewe ndifata uku. Kubera buryo udashoboye kwitahura, urumva nta wundi muntu au nta bandi bantu ushobora gutahura, kubera na wewe ntiwitahura. Rero imbere ya vyose umuntu akwiye kwitahura mu buzima, hanyuma agatahura abandi. Muri iki gihe tugezemwo abantu benshi bagenda bavuga ngo ati ni umuntu ni kwikunda. Mugani kenshi abantu bakwiye gukunda abandi, abantu bakwiye kubana n'abandi. Kubera twebwe abantu ntituri abantu bo kuvuga ngo ati ngo tugende ku murongo wa twenyene, ahubwo turi abantu bo kuja hamwe. Kubera ni kone tugenda turiganako ibintu kandi tugatera imbere biciye mu bwo buryo. Rero kuvuga ngo ati urikunda, oyaha, ahubwo ndiko navuga ngo ati witahure icurico, kugira ahantu uzoba uhagaze mu rukundi ushobore kumenya ingene nawe wofasha, n'ingene nawe woshobora kwakira amajambo, au nawe ugaterera mu bintu bijanye n'ubuzima wowe urimo.
aka video singomba kuhagera kare gusa ndagomba wewe uri kuraraba iyi video ushobore gutahura ico urico mu buzima. Ubuzima niki? Ubuzima ni ibintu byinshi tutazi n'ibindi tuzi n'ibindi turiko turiga. Mugani no munsi ndagomvye utahure ico urico mu buzima. Kuvuga ngo ati uri introvert, extrovert, ukamenya jewe ndi umuntu yigumya, aho ndi umuntu avuga make, ndi umuntu atekereje, ndi umuntu ameze ukunuku, aho ndi umuntu avuga, ndi umuntu agomba ko abandi bambona, agomba nyene ko sikuvuga ngo ati ko bambona ngo ati bambone ngo jewe ndishima, oya kuvuga ngo ati jewe ndi umuntu ahagaze yegera abandi atangorane, kubera n'ivyone bishobora kugufasha mu buzima. Ushoboye kwitahura ico urico mu buzima. Rero no munsi washoboye kwitahura ico urico mu buzima, ntubagere kurungika aka video ku bagenzi bataramenya aya majambo abiri, kubera nabo nyene wewe urashobora kuyamenya no munsi kandi ukashobora guhura n'uwo muntu ukacumenya uwo muntu ico arico mu buzima. Kubera n'ibintu byinshi mugani no munsi nagomba duhagarare kwa kantu kavuga ngo ati wewe uri umuntu ki mu buzima, uri umuntu ki aho uhagaze. Byari ivyo, niwibagire kugira subscribe, comment, like, share. Tuzosubira kubonana niyo twabonana. Peace.